Ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Muri kumwe na Irene Nahazwe, ubu ni rwa rubuga rwanyu shinge ntahe Imana. Uno munsi tugira tuganire amajambo ari mu vyahishuriwe Yohana 16. Igituma tuganira kuri aya majambo ni ukubera ikintu kimwe kimaze iminsi kivugwa. Hari abantu bamaze iminsi bavuga bati iyamara intambara iriko irabera muri Isirayeli, aha abisirayeli barwana n'aba muri Hamasi, bivuga yuko iyi ntambara ya Gogi na Magoge igiye gutera. Abandi ariko bakavuga bati none kumenga ntiharagera. Abandi bati Yesu araje, kandi Yesu araje, Maranata, niko ijambo ry'Imana rivuga. Abo bose bamwe bafise ukuri, abandi bafise inusu y'ukuri, ariko ukuri kuri aho nyene numvise abanyarwanda bavuga ngo niho ruzingiye. Twarasomye reka dusome mu vyahishuriwe Yohana 16. Ica mbere coco umuntu wese akwiye kumenya nuko ata munsi n'isaha umwami Yesu yatanze yuko azogarukira, azoza. Kandi ikindi kintu dukwiye kumenya twebwe nuko Yesu Kristo ubwa mbere azoza gutora ishengero, ubwa kabiri azogaruka kurwana iyo ntambara. Ego azoza azananye n'abo yajanye, abo ishengero azoba yaradukanye. Ikintu twiteze vuba kubona, tutazi igihe kizobera naco nyene. Bamwe baravuga ati ni imbere y'ibihe bigoye, abandi bati ni hagati na hagati, nuko ishengero rishobora kuduzwa. Ubwanje jewe ivyo nemera yuko n'ubu bishoboka ko ishengero riduzwa. Ariko haracariho ibintu vyinshi bizoba kugira ngo umwami Yesu ahonyore ku rusi. Aho azohonyora twarahabonye, ni ku musozi wa Elayono, hahandi twabwirwa ngo uko mumubonye aduga niko azogaruka. Iryo jambo niba muryibuka twararivuganye ko riri mu vyakozwe n'intumwa. Ndibaza ko ari vyakozwe n'intumwa, vyakozwe n'intumwa. Reka turabe ku murongo w'indwi, ku gice ca mbere umurongo w'indwi, arabishura ati si ivyanyu kumenya. Reka duhere aho bihera ko bakoranye, ni ukuvuga intumwa, baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si ivyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru, akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru, azoza atyo nk'uko mumubona aja mw'ijuru. Mumubonye aja mw'ijuru, nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Yesu azogaruka tumubona canke abamubona hariya Elayoni ko yadugiye aja mw'ijuru.
Mhm. None ishengero rizotuzwa ryari? Ishengero aho rizotubira ntawuhazi. Ikindi ca kabiri, Yesu azogaruka. Ahagaruka azogaruka kurwana intambara. Iyo ntambara reka tuhasome turayishikira tuyumva. Hanyuma ikindi kizwi ni uko Yesu azogira ubwami bwiwe bw'imyaka 1000 hano kw'isi. Reka dusome aya majambo. Amajambo rero nk'uko nari nababwiye ari mu vyahishuriwe Yohana 16. Navuga ngo duhere ku murongo wa mbere. Numva ijwi rirenga rivuye mw'ijuru, rivuye muri rwa rusengero murambaya. Numva ijwi rirenga rivuye muri rwa rusengero, ribarira ba bamarayika ndwi riti nimugende musuke kw'isi izo nzavya ndwi z'uburake bw'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwavya rwiwe kw'isi. Abantu bafise ikimenyetso ca ca gikoko bagasenga igishushanyo caco bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ni bande bazoba bafise ikimenyetso ca Satani canke ca ca gikoko kandi bakongera bagasenga ca gikoko? N'abazoba barakiye ca kimenyetso kimwe dusoma mu vyahishuriwe Yohana nyene 13 atubwira ngo gitegeka, maze iyi nkuru iraryoshe kandi iyi nkuru irakomeye. Iyi nkuru ngira ngo muramaze kuyumva canke muguma mwumva ibintu bisa n'ibijana navyo. Reka dusome ku murongo duhereko. Hariho igikoko bavuga ngo kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yacu, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere, cakize uruguma wocishe, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu, kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishushanyo ca ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. Gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhemuka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose. Kigerako bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegemvya n'abagurano bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ikimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko. Ni igitigiri catumwe, ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco na 666. Ibintu biratangaje kuvyumva. Igitigiri caco na 666. Igikoko nico cageze ko abantu bose bashirwa kw'ico kimenyetso. Ico kimenyetso kizotuma ata n'umwe atunga amahera kugira ngo agure ikintu canke agurishe ikintu. Nico kimenyetso bariko bararondera gushira mu bantu, kugira ngo muramaze kuvyumva. Ariko nk'uko tuvyumvise, izo nzavya ndwi zizoza gusukwa ico kimenyetso caramaze gushirwa ku bantu. Gushika ubu ntawe uragobera abantu
ku buryo bweruye canke bugaragara ko abantu bategerezwa kugira ico kimenyetso, ariko ivyo ntibizoba, bigaragaza rero yuko Yesu atazoba aragaruka kurwana canke guhonyora hahandi kuri Elayono. Yego, tugaruke rero kuri cumi na gatandatu nk'uko twari twahagaze, twari tugeze uwa mbere aragenda asohoka urwabya rwiwe kw'isi, abantu bafise ikimenyetso ca ca gikoko bagasenga igishushanyo caco bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uwa kabiri asuka urwavya rwiwe mu kiyaga gicika amaraso nk'ayupfuye. Ikintu cose co mu kiyaga kiri n'ubugingo kirapfa. Ikintu cose kiba mu kiyaga gifise ubugingo kirapfa. Ego, tuvuze inzavya zibiri nizo bamaze gusuka gushika ubu, basutse kw'isi, abandi basutse mu kiyaga, uwundi yasutse mu kiyaga. Nuko reka rero tubandanye tuvuga ku vyerekeye intambara yimirije. Intambara yimirije niyihe? Hano turabandanya n'ibi bikoko n'izi nzavya, twumve amakuru yavyo. Uwa gatatu asuka urwavya rwiwe mu ruzi no mu masoko bicika amaraso. Numva umumarayika w'amazi avuga ati, uragororotse, uriho kandi wamyeho, uwera kuko uciye iteka. Bavishije amaraso y'abera n'ay'abavugishijwe nawe, kandi amaraso yawe nyene niyo bahaye ngo banywe. Birababereye. Numva igicaniro kivuga kiti, ego, egome mwami Mana ushobora vyose. Amateka yawe n'ay'ukuri no kugororoka. Uwa kane nawe asuka urwavya rwiwe mu zuba rihabwa kubaburisha abantu umuriro. Ubwo ni urwavya rwa kangahe? Ni urwavya rwa kane. Abantu bababugwa n'indugumba nyinshi, barogota kw'izina ry'Imana igaba ivyo vyago, nibihana ngo bayihimbaze. Uwa gatanu asuka urwavya rwiwe ku ntebe y'ubwami ya ca gikoko. Ubwami bwaco bucura umwiza. Uburibwe butuma bahekenya indimi zabo, kandi uburibwe bwabo n'ibisebe vyabo bituma barogota ku Mana nyen'ijuru, kandi ntibihana ngo bareke ibikorwa vyabo. Uwa gatandatu asuka urwavya rwiwe mu ruzi runini Efurati. Amazi yarwo arakama kugira ngo inzira y'abami bava iburasirazuba yitegurwe. Kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere, kuko izo ari mpwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mw'isi yose ngo zibakoranirize
ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana. Mu tuzitizo handitse ngo hendaza nk'igisuma, hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe, ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Turugaye utuzitizo. Rero izo mpwemu zibakoraniriza abami ahantu hitwa Harumagedone mu Giheburayo. Subiremwo ahantu kuko harakomeye, avuga ngo kuko ari impwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mw'isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Ego, aha niho twace dusoma aya majambo yo mu tuzitizo ngo hendaza vuba nk'igisuma, ndaza nk'igisuma, hendaza nk'igisuma, hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe, ngo ntagende amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Tubandanije hariho hakurikira ngo zibakoraniriza ahantu yitwa Harumagedoni mu Giheburayo. Uw'indwi asuka urwavya rwiwe mu kirere, ijwi rirenga riva mu rusengero kuri ya ntebe rivuga riti karabaye, habaye habaho imiravyo n'amajwi n'imituragaro, habaho no gutigita kw'isi guhambaye, nta gutigita kunganya nuko ubuhanuzi no gukomera kwigeze kubaho uhereye aho abantu bakabereye kw'isi. Aha umuntu abikurikiranye akiyumvira neza, ashobora gusanga biraboneka yuko hazoba intambara yaha izo aha twumvise havuzwe mu kiyaya ca Efurati. Hari ikimenyetso muri Efurati byongeye, muri kino gihe amazi yarakamye bose, inzira isa n'iy'inyabagendwa, aho uruzi runini nta mazi akihaboneka. Ego, Yesu rero abahezagiye. Rero bakoraniye ngaho kugira ngo bitegure gukora iyo ngwano. Yego, tubibonye ngo haca haba ikintu gituritse, bamaze gusuka urwavya rw'indwi, ngo muturagaro nzira gatoyi, uw'indwi asuka urwavya rwiwe mu kirere, ijwi rirenga riva mu rusengero kuri ya ntebe rivuga riti karabaye, habaho imiravyo n'amajwi n'imituragaro, habaho no gutigita kw'isi guhambaye, nta gutigita kunganya nuko ubuhambazi no gukomera kwigeze kubaho uhereye aha abantu bakabereye kw'isi. Aha birumvikana yuko hazoba ikintu kizoturika. Aha je nshobora kwibaza ko ari ikintu gifise inkomezi nka bombe atomike, kizotuma rero imisozi inyiganyiga. Nivyo rero, ibi nibikira nibitaraba, ariko bizoba. Nawe nshuti yanje, nagomba ndakubwire nti nivyo kuri Mwami Yesu ashobora kuza uyu munsi agatora abamwizeye abari muri we, ariryo shengero ryiwe, hanyuma ibindi bikazokurikira. Kandi mumenye yuko nta igihe Yesu aziza gutora ishengero, hari abantu benshi bazosigara ngaho bataratunganya nawe, canke bahisemo izindi nzira, azosigara ngaho. Ariko wowe ico ndakwipfuriza nuko wewe kwitegura ukazoba muri abo bazoza gutorwa na Yesu Kristo vuba. Nuko Yesu rero aguhezagire. Nashatse kugira ngo ndakumenyeshe ngo
ntudibame ngo kugira ngo nitegereje canke numvirije ibivugwa birashoboka yuko aho hataragera kandi ndeke kwimena umutwe kandi tugifise umwanya nta mwanya dufise yesu rero abahezagire mwari kumwe na Hireni Nahazwe yego n'umunsi nashatse kuganira namwe akanya gatoyi imbere yo kuja kuruhuka kandi ndabipfurije rero ijoro ryiza bari ku mugoroba abandi nabo ndabipfurije umunsi canke igitondo ciza muhezagire